nagira ngo dusome Zaburi 90 umurongo wa mbere. Wa musomyi mwiza aza dusomere iciyumviro n'intimatima y'aka kanya ngiye gukoresha. Iciyumviro nyamukuru kiri muri Zaburi ya 90 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 12. Zaburi 90 turahera ku murongo wa mbere. Mwami wanje, uruburuhukiro bwacu uhereye ibihe vyose, imisozi itaravuka, utararamu kw'isi n'ibihugu, uhereye ibihe bidashira ugashitsa ibihe bidashira, ni wowe Mana. Uhindura abantu umukungugu. Tega amatwi neza uyu murongo. Uhindura abantu umukungugu. Uvuze uti bana banje musubireyo. Uhindura abantu umukungugu kandi ukavuga ati bana banje nimuze musubireyo. Hehe? Mu mukungugu. Kuko imyaka igihumbi mu nyonga zawe imeze nk'umunsi w'ejo wahise, canke nk'igishingo kimwe c'ijoro. Imyaka igihumbi mu nyonga hawe umeze nk'umunsi w'ejo haheze, canke nk'ijoro ryakeye. Imyaka igihumbi. Ubajana nk'uko isuri itwara bahwanye n'itiro, mu gitondo bamera nk'ivyatsi bikura. Mu gitondo birakura bigashurika, ku mugoroba bigatemwa bikuma. Uko niko Mose mu gusenga kwiwe ariko agereranya ubuzima bwa kiremwa muntu. Ni wewe nanje. Kuko tumazwe n'uburake bwawe. Uburake bwawe bwaduhagaritse imitima. Washyize ivyo twagabitanije imbere yawe, n'ivyaha vyacu vyo mu mpisho wabishize mu muco uva mu nyonga hawe. Aha Mose ariko aribuka umuzo w'icaha cyazanye uburake bw'Imana, kandi ubwo burake ico bukora ku buzima bwa kiremwa muntu. Ingaruka z'ubwo burake, ubwo burake buvuye ku caha cyaje mu isi. Cenda haravuga kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu burake bwawe. Imyaka yacu tuyirangiza nk'ahari akanya ko gusuhuza umutima. Imyaka yacu tuyirangiza nk'aho nakanya ko guhema. Imyaka yacu ikabirangiye. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Mose atanguye kuyiharura mu gusenga kwiwe. Ni imyaka 70. Canke naho kubw'intege nke nyinshi yoshika kuri 80. Ebana, iyo twaramvye cyane turasunika tukinanata gushika kuri 80. Yamara ivyiratwa vyayo n'ubutame n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Turamba cyane, turamba buke buke. Iyo myaka Mose ariko araraba ibintu biba mu buzima bw'abantu, ati iyo myaka nubwo dushaka kuramba cyane tukababazwa n'abaseze y'isi hakiri kare, imyaka yose tubaho ibigizwe n'umubabaro, ibigizwe n'intambara n'amacungu. Murumva gusenga kwa Mose? Tugira dusozere rero. Ninde azi inkomezi z'uburake bwawe? Nta numwe. Akamenya n'ubushangasigwe bwawe, ingene wewe ukwiye kubahwa. Nta numwe abizi ibi, kubera ko yaba umwana w'umuntu azi inkomezi z'ubushangashirwe bw'Imana, nituba twifata uko twifata, nituba tubaho ubuzima tubaho. Utwigishe guharura iminsi yacu. Ni wo murongo wa nyuma nshaka ko dusoma nje nsozera umwanya wanje. Utwigishe guharura iminsi yacu. Uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen.
Amen. Utwigishe, subiramo. Umurongo wa 12 avuga ngo utwigishe guharura iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Utwigishe guharura iminsi yacu, utwigishe n'uburyo, kuko kuyiharura bituma dutunga imitima y'ubwenge. Iyo ni isengesho rya Mose. Sami yarangije urugendo rwiwe afise imyaka 21. Ubuzima bwiwe uravye umutima w'isengesho rya Mose ntibubuze ivyo yavuye muri iyi si agifise nk'isengesho nk'imitwaro. Kumbure yasenga nka rya sengesho rya Paulo ati Mana nkiza iki gisati, iki kibazo mfise mu mubiri wanje. Imana iramubwira ati Paulo ubuntu bwanje buraguhagije. Bene iyo nyishu yemegwa na bake, kandi ni bake bashobora kuyakira neza. Ni nkaho Imana ibikwishuye ibitajanye n'ivyo wayisavye. Ariko Paulo kuko ubuzima bwiwe butari buhahamiye kwinezereza, ubuzima bwiwe bwari bugizwe n'umwitwarariko kumenya ngo umukiza namenye, umwanya mfise wo kubaho ndawukoresha iki, niki maze mu bwami bw'Imana yantoranije. Inyuma y'imyaka myinshi yo guhama no guhiga ishengero ry'Imana, ariko Yesu umunsi umwe akanyihishurira ko namumenye, akavuga ngo nshaka kumumenya. Hey, amen. Paulo isengesho ryiwe ryasa n'irya Mose, ntatandukaniye na Mose, kuko iminsi yacu yo kubaho yaba 80, yaba 70, yaba 10, yaba 20 ibigizwe hari intambamyi, hari intambara. Nico gituma ushaka ko abantu buzura amakereziya n'amasengero nk'uku, babwire ko hari utuntu ushobora gukora twobakiza iyo misonga, ivyo bintu bibasatiriye, ukababwira bakaza bacakire, hanyuma intambara zabo zose zice zihera. Kwera abantu basatiriwe cyane, bene iyo mvugo barayumva, kandi babwiye imvugo ko kizira ko bogwara, kizira ko bokena, kizira ko bogira umusonga, kizira ko bogira ideni, kizira ko bogira bene iyo mvugo ariko Paulo na Mose baratahura ko ubuzima bwacu bugizwe n'imisonga, ariko kandi hamwe n'izo mbogamizi, n'izo ntambamyi duhura nazo mu buzima bwacu, Kristo yaduhamagaye, Imana nyene amahoro, Imana nyene ubuntu bwose idusuka ku buntu bukwiye, ubuntu budufasha kubaho muri izo ntambara no muri ivyo bibazo tuba mu by'ubuzima. Haleluya. Nsozera rero, Mana utwigishe guharura iminsi yacu kugira ngo turonke tugire imitima y'ubwenge. Aha nta muntu n'umwe azi imyaka canke iminsi canke amasaha asigaje yo kubaho. Imana n'umuhinga, kubera ko Imana mu budahangarwa bwayo yarabiduhishije, kandi uko yabihishije Sami niko ibihisha umuntu wese ari hano. Ariko rero umuntu afise umutima w'ubwenge aravuga ngo iminsi yanje harugwa gute? Mbega ni calendrier y'umwaka, mbega ni 2021 gushika 2023 ivyo ntegerezwa kuba nakoze, mbega ningene ntegerezwa kwambara, mbega n'amazu nkwiye kuba nubatse gushika muri 2027, mbega n'amashure nkwiye kuba nahejeje. Ivyo byose ni ivyumviro vyiza, ariko sico Mose ariko aravuga.
Mose ariko aravuga ngo Mana nyigisha guharura iminsi yanje neza. Umuntu aharura iminsi yiwe neza n'umuntu uko izuba rirenze, n'umuntu uko umutwenzi userutse apfukama imbere y'Imana akavuga ngo uyu munsi hoho ushaka mfata iyindi nzira iyi, uyu munsi hoho ushaka nkora iki, ubuzima bwanje butumbere hehe, bukora iki, mbega hari umuntu noba naraye mpemukiye, mbega hari umuntu noba nagiriye nabi, mbega hari umuntu yangiriye nabi ntaraharira, mbega hari umuntu nahemukiye narasaba ikigongwe, mbega ubuzima bwanje nta kajagari burimwo, mbega umuryango wanje urugo rwanje ruri ku rutonde rw'ubwami bw'Imana, mbega gukorera Imana kwanje gufatanye no kubaha Imana, canke ndiko ndandika Bibiliya yanje nisangije ivuga ngo bazobamenyera ku ngabire ntibazobamenyera ku vyo bama. Izo Bibiliya nizo zigezweho. Mutegezwa kumenyera ku ngabire, mutegezwa kumenyera ku mavuta, mutegezwa kumenyera ku bikorwa, kuri ministeri, amateleviziyo yose niho ndi, ama WhatsApp yose niho ndi, ama Twitter hose niho ndi. Mutegezwa kumenya kubera ko ndafise onction. Ijambo ry'Imana nirivuga ko bazokumenyera ku mavuta, bazokumenyera ku bikorwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuvyamwa. Iyo utanguye kwiyumvira uko ubura umuhinga, ubura umunyabwenge, ibiharuro vyawe biba bifatanye n'ibiharuro vy'ijuru, kuko aho niho hajyamye umutima w'ubwenge. Haleluya. Utwigishe guharura imisi yacu kugira ngo twironkere umutima w'ubwenge. Nagira nsozere ntanga impanuro mpere ku bakurambere bari hagati yacu. Abantu bageze mu zabukuru bari hagati yacu bariko barasatira za 50, 60, 70, barashobora kugira isanganya ryo kudaharura imisi yabo, kubera ko bo bavuga ngo imisi yaragiye yararenze, niki nkimaze. Umviriza, hamwe Imana yoguhishurira ngo hasigaye indwi, usigaje imisi indwi yo kubaho, iyo misi indwi wogira icyo imariyemwo mwene so, wogira icyo imariyemwo umuryango wawe. Iyo misi indwi wowe usigaje ukayimenya ngo niyo isigaye, niyo isigaye kubaho ubuzima bwanje muri iyi si, wogira icyo umariye igihugu cyawe. Ntihararengerana rero, nubwo uturuta imyaka twese, uracyahamagariwe guharura imisi yawe kugira ngo uyironkere ubwenge, hanyuma usozere urugendo rwawe neza. Ndabifurije abasore, abapapa, namwe imisore n'inkumi, abamama muri hano, nkoroke hasi ku yindi extreme. Umusore akiri muto mu myaka 15 ariko araduga muri 17, 20, 21, nyiri imyaka urugezo Sami yadusezereyeko, tukababara tukarira, warupfu uragapfa, tukica n'urupfu kubera kubabazwa. Ni gute apfuye akiri mutuko, ni gute agiye yaragifise indoto zibe tukazibuka, ibiganiro yatuganirije, ingene yatubereye umwana mwiza, tukicara tukabogoza, agahinda kakatwica, tukumva turemerewe, tukumva Imana umenga yaduhemukiye. Umviriza, nawe uri ku myaka 10 utanguye kumenya guharura, uri ku myaka 15 utanguye kumenya guharura, uri muri 18, gerageza uharura imisi yawe neza, kubera ko hari igihe abasore dusamara ngo turacyafise igihe, turacyafise umwanya wo kwidagadura, turacyafise umwanya wo gukora ibyo twishakiye. Nta mwanya ufise, kuko umwimbuzi umwanya wari wo wose yo kwimbura, kandi ntawe agisha inama. Iyi Imana iza guhanuza Papa Sami, Mama Sami nawe ari ngaha ntawe. Imana iza kubaza kugisha inama babavyeyi b'inshuti yacu Sami, ati ndaje ndabahaye imisi 3
yo gusengera no gusezera umuhungu wanyu kuko ndamukeneye, ndi umwimbuzi kandi murazi ko mutampagarika. Ico shatse ndagikora. Iyi Imana ifata iyo nzira, n'ubu baba bakiriko baranigana nayo. Nta haja umutwarahe. Namubwira ati ni vyiza ariko ko ndamutwara. Igihe ciwe niki kuko iminsi 1000 kuri jewe ingana n'ijoro ryakeye. Hama ijoro ryakeye iminsi ijoro ryakeye naryo rimeze lingana n'iminsi 1000. Mwebwe mubona 21 ariko jewe ndamubona yakwije imyaka 200 mu biharuro vyanje. Urabona aho bitugorera ibiharuro vy'Imana nitubishobora. Twebwe tugasigara turarenga Imana yaduhemukiye, ntiyakwiye gupfa kuri iyo myaka. Ni biharuro vyacu, ariko Imana nayo mu giharuro cyayo iravuga ati ico namuzaniye kuri iyi si yakirangije, ndamwimbuye, ni jewe mwimbuzi mukuru. Hanyuma nawe nutitegura nzoza kukwimbura igihe utazobubizi. Ni mu gitondo, ni mu ijoro, ni hagati ya projet warayujuje inzu yawe cyangwa uyishikanye hagati, imiceri yeze canke uri mwirima, nza kwimbura umwanya wari wo wose. Ntawe ngisha inama kuko ni jewe Segaba. Uwo mwami rero iyo tumwizigiye, umenya ngo ngeze mu zabukuru, umenya ngo ndiko ndaruka ndurwaruka, ntegerezwa guharura iminsi yanje neza kugira ngo nironkere umutima w'ubwenge isaha yose. Ntagira umwanya mfusha ubusa mu gusamarira ivyo ntategerezwa gusamarira, mu kuba mu ntambara ntategerezwa kubamwo, mu rugo, mu muryango, mu kuba mu kajagari, mu kuba mu buzima ntagenewe kubamwo. Negerezwa guharura iminsi yanje, aho niho hajyamye umutima w'ubwenge. Hanyuma umunsi umwimbuzi yaje, igihe cyose azozira ko azosange niteguye. Ndabifurije guharura iminsi yanyu neza, mwironkere imitima y'ubwenge kugira ngo mwame mugavye, kuko umwimbuzi wewe n'ubu arashobora kwimbura akakanya, n'ubu arashobora kwimbura muri iri joro, nta muzibira. Uwo rero icubahiro nishimwe, ugushirwa hejuru, ukubahwa, ugusengwa, ugufukamirwa n'ivyiwe ubu ejo gushika ibihe bidashira. Imana ibahezagire. Amen.